y'Imana n'iteka kuri wewe. Imana yoyo naho wosiba ntiyoreka kwitwa Imana. Amena. Kuri wewe rero no kuri jewe nazindutse ngaha, Imana yatugiriye neza, dusubire tuyikomere amashyi. Nama ndiko niyumvira iyo mbyutse, nkiyumvira kuri byinshi, nkiyumvira kuko Imana ihejeje kunkorera. Hari naho murasubira inyuma, nkibuka aho twagendanye, nkibuka aho naciye, nkibuka aho twasangiye inzoga, nkibuka aho twagendanye, ngasanga hariho benshi bamaze kuva mu mubiri. Ngaheza nkibaza uko nkwiye gushimira Imana, ngasanga sindabikora uko bibereye. Ngaheza nkaja mu ijambo, mbega Mana, ivyo noba nkora zoba bimuhimbara. Mbega Mana, ivyo noba nkora noba ndi mu nzira yawe. Ariko nawe mwene data, nivyaba bihora bigushikira ukibaza ko ivyo ukora biri mu nzira y'Uhoraho, Imana iguhezagire cane. Amena. Ariko niba utahora wibaza yuko ivyo uriko urakora biri mu nzira y'Uhoraho, kuva uno munsi ugenda ukibaza, kuko Imana iraturondera ko twokora ibiyigororokera. Haleluya. Imana iraturondera ko yuko twokora ibigororotse kugira ngo tube abagororotsi imbere yayo. Ijambo ry'Imana n'umukozi yatwugururiye amateraniro rihejeje kutubwira ngo ko yakweretse icyiza icarico ga yewe muntu. Iri jambo ni jambo rikomeye cyane, ko Imana yakweretse icyiza ga yewe muntu. Mbega hari ikindi ugomba ko atari kugorora, atari gukora ibitunganye, no gukunda kugira imbabazi, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Haleluya. Iri jambo rirakomeye cyane. Iri jambo ni jambo ridasanzwe. Hariya hirya nabo hari ijambo ritubarira ngo nta kindi Imana ituronderako ngo atari ukwezwa. Haleluya. Nashaka twifashishe n'iri jambo ryo ngaho muri Mika nyene ku murongo wa 6 muri iki gice nyene ca 6, aho atubaza ngo mbega norengukana iki imbere y'Uhoraho, ngunama imbere y'Isumba byose. Haleluya. Twamaze kumva icyo Imana ituronderako. Ubu nta ijambo nari nakuzaniye muri kino gitondo. Mbega tworengukana iki imbere y'Uhoraho, tukaheza tukunama imbere yiwe, imbere y'Isumba zose. Mubona dukwiye kurengukana iki? Aho uri wibaza. Twahejeje kumva yuko Imana itugomba ko twama twigororokeye, tugaheza tugaca bugufi. Twame tugororotse, twongere duce bugufi. Ivyo twamaze kuvyumva. Ariko ijambo ryasubiye
ngo mbega tworengukane uno munsi aho uri wibaze naje nibaze ico nkwiye kurengukana imbere y'Uhoraho n'iki. Bene data, ijambo riratubarira yuko Imana iturondera ko twezwa imbere yayo. Ico dukwiye kurengukana imbere y'Imana imitima yejejwe n'urukundo Imana yatubariye ko buriyo ukizomenyesha ko muri abana banje ngo n'urukundo muzokwerekana muri mwebwe. Haleluya. Ijambo rero rirahejeje kutubaza ico tuzorengukana. Ico tuzorengukana rero imbere y'Uhoraho imitima yejejwe no kugerageza tukezwa mu buryo bwose, tugaheba icaha n'igisa naco, tugaheza tukagiranira urukundo rutarimo agasembo, urukundo rutarondera inyungu. Bene data, hari aho muranibaza mbega urukundo tugiranira ni urukundo koko Imana iturondera? Urukundo